sha mari heza gire yoyo kabisa yana yizeye Ngabire yanje kandi yarambwiye ko ijya ndirimbo hari kizovamwo reka ndakwereke wow yankonexe na wa mukoci vocale fuko ntangura gutravaya kabisa kone nakavugana ashana na corde vocale ziracika sha je hari corde vocale ziri Paris kana subiremo yes we sha sha reka ndatelefona yoyo ndamusabe basi ko ari umukoci vocale wiki uwo mugabo irigira ijwi riragoye gusubira kandi bambwiye ngo biva mu mahaha everybody let's go Ega biriko biraza everybody let's go everybody let's go everybody let's go sha kandi bambwiye ngo kurya amagi mabisi ya reka canda ko muri frigari everybody let's go testing amajwi yo mugabo ariko asubiramo koko cyangwa afise imigambi yo kutwambika ibara muri umujya uyu mugore arancanze nawe reka numve sinzi ico bifasha shaka ndagumanywe ibintu bishushe kubera iki ntabiteretse hafi kansubitse yarambohoye uri ndagusabye gezaho urazi ngene nkanze reka je ntwankanze wanyishe wowe ngiye ngo ngende ngobwire bamwe muri chorale ba training none naronse umucoach vocal international urazi ngene ndiko ndatravaye ngaha mapumo je sinarabwigere mbona icuya kiva au niveau ya mapumo ahubwo mbega muri frigo hari amagi mabisi aha barandika yuko ifo yuko urya amagi mabisi hamwe n'indimu urumva urazi yuko hari amaji ndiko ndasubiramo nkumva mu mihogo nibiriko biraswiva ega ntibikwirikira nyene oya insiguro batanga nuko mbakora de vocal hariyo ayo usanga umuntu atigeze akoresha bacha kugira ngo yakoresha uko inyoya amagi n'intuze il faut travailler ni nk'ibintu vy'amamiscle urabona plus tu travailles plus hari amamiscle ubona yaparisa ku maboko utaruzi yuko ufise wowe yandikape mugabo hari abo bishobora kugongorokasha abandi bidashobora kugongoroka uyu mukoci ari utakisenki zito baragorora hajya mumva akanyitangura sinashobora nibi nagira zuzura bigirira hanze Hatari urashobora umunsi umwe w'igitangaza no kuva hava mu kanwa kawe ngo sheri wanje pousse plus loin bandanya gerageza no lâche pas ndakeneye kumva ayo majambo une fois ava mu kanwa kawe uzorabe nanje uzonshika ikibazo mfise ni kimwe ama projet ufise no yagusunika murega urafumba mpimwe imwe yonyene mugabo reka ndagoye projet uzontere intege muri byose oya muri ibindimo
nakubwiye none ko ejo mu gatondo bizoba byahindutse habwiye ndatanga ingene maze umunsi ugira kabiri reka ndakwereke hariyo umugenzi narungikiye hinge gato ndakwereke urumva yaramwumvise ijya ndirimbo umwana wiwe nta kindi kiguma mu kanwa atari iyi ndirimbo yarambohoye azokubohora ryari iyo mana nizi kubohora urumva umwana afise imyaka 3 arahoha indirimbo yanje ndarakubwiye iyi ndirimbo izosigaje aha muri iki gisagara igiraje nibisazi gusa arakunda byumva ndabitahura yaramaze gusigiraje muri no muryango yaratwishe yaraduhejeje basi iyi ndwi niyahera ntashitse kuri uyu mugore ahageze omwa nzoba amaze kuruta handi no kuri hari umuntu yigeze kuvuga ati ni waraba utarashika ukabona ni kure ngo urasubiza amaso inyuma urabaho wavuye uzosanga ari kure bizogutera intege yo kubandanya bakunzi babaho twagomba kubashimira ingene mudufasha mu makomantere uko mwandika kandi mudufasha no kuzipartaja imana ibahezagire twagomba kwibutsa abantu batariyabonesha murashobora kwiyabonesha imbere yuko n'iyi video ihera imana ibahezagire mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Olivier na Nathalie harabari badusavye suite y'aka gakino ndibaza yuko twagerageje ariko na cyane ubutumwa tugomba kuvuga nibwo bukomeye ariko imbere yaho hari inkuru nziza tubafitiye twagomba kubabwira nukuri turafise ishimwe riva ku Mana kandi turanongeye gushimira abantu badufashije baturemesheje ubu twashoboye gusohora site yacu yabaho podcast aho umuntu ashobora kuronka amakuru y'imvaho y'ibikorwa dukora n'ivyo twahora twandika kuko kenshi abantu bazi yuko dukina utuvideo canke tugatanga amansanyuma ariko hari n'ivyo twandika mu gifaransa rero bizoza birakwiragira ku misi yose zo turabikora rero turifuza ko abantu bashobora kuraba iyo site bakayikonsulta ugiye kuraba iyo site yegeraniriza hamwe ivyo dukora vyose no kuvuga mu video ari kuri YouTube ari ivyo twandika ari ama podcast twagize n'amatemonyage n'intaheza abantu donc vyose vyegeranirijwe ngaho turabasaba naho mushobore kwiyabonesha kugira uko dusohoye amakuru cyangwa ko haje ikintu gishasha mushobore kubironka rero uyu munsi ikintu twariko turavuga ni kuvyerekeranye n'umuhamagaro nagomba kubwira abantu bariko baradukurikira abantu bakurikiye aka gakino kumbure mwaratwenze kugaheruka na kuyu munsi hari abantu batwandikiye naratwenze hari uwanditse avuga ngo mwahereye kuri R&B ngo mwahereje muri techno gute ariyo ngo wanditse ati ngo nuwo basengera bafise iyo bahera ati uyo urirekera nta Ngabire rimwo abandi nabo bakaremesha bati natagerageza umureke vraiment agerageza ashikiye ategezwe gushika ikintu gitwenza nuko iyo turiko turasoma amakomantere umuntu arashaka kubona n'amatampera biroroshe cyane biroroshe gusomamwo ivyumviro vyerekana tampera y'umuntu gose hama rero iyi novuga ikintu nyamukuru tugomba gushimikira ko uyu munsi nagomba kuvuga ngo nta muntu ari ngaha kubwihamana nta muntu ari ngaha par accident umuntu wese imana yaremye ikamushira ngaha kwisi n'umumissionnaire no kuvuga hariyo mission imana yaguhaye ikintu cyose umuntu afise muri we karataba kikigaragaza ariko nivyo rimwe na rimwe hari ukuntu gishobora kubuzwa n'abantu bari hafi yiwe canke naho akihenda mu nzira bivanye na influence n'ikirera bamwo kuko ibanye n'abantu baririmba utazi kuririmba urashobora kwibaza uti rega nanje narahamagaye kugira ndirimba nkuko ushobora kuba ufise ingabire yo kuririmba igakuzwa kuko ikubahuka
ukubahuka kuririmba kuko wafashijwe n'abari kumwe nawe cyane ikintu nagomba kubabwira ingabire Imana yadushizemo twese yaziduhaye sous forme canke mu buryo bw'imbuto urubuto ni ruto umunsi umwe umwigisha yigeze kubaza abanyeshuri ati ni igiki mfise mu ntoki bamwe baravuga bati ni imbuto ziraboneka ubundi aravuga ati je simbona imbuto gusa ariko ndabonamwo igiti ubundi ati ndabonamwo igiti kirimwo n'ivyamwa hama wanyuma aravuga ati je ndakibonamwo novuga ishamba rinini ry'ibiti nagomba kuvuga ngo ingabire kurimwo ntukayigaye Bibiliya iravuga ngo ntukagaye le petit commencement canke intango ntoyi hama Bibiliya ikongera ikavuga mu migani ikigabane ca 18 ku mirongo w'icenda ngo celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit ngo uwacika intege canke ahagarika canke atabandanya mu kirundi bavuga ngo uyu murongo bavuga ngo kandi udeha mu gikorwa ciwe aba ari inshuti yutikiza hari abantu Imana yahaye ingabire hari abantu Imana yashizemwo ibintu mugabo kumbure kubera abantu babakikuje babaciye intege bagaca baheba hamba za mbuto zikama ari muri leta y'imbuto ntizigere zamba ngo abantu bashobore kuziryako nk'uko hari abandi bahevye imbuto zabo bagerageza gukuza imbuto zitabarimo kuko babonye yuko oturi yabo ari ibintu bikunzwe na cyane cyane muri monde y'abantu bakijijwe nk'abantu baririmba cy'abavuga butumwa bumva yuko ari byo umuntu yokora gusa ariko hari byinshi ikintu cyonyene umuntu yomenya nuko Imana yatanze ingabire yayitanze ku bwayo amen nukubw'Imana uhava uvuga uti none ganatara abantu bose bahamagariwe kuvuga ubutumwa kuririmba oyaye niwo ufise ingabire yo gutanga ugafasha abantu ingabire idasanzwe ntashobora kwigana itari muri jimu mugabo rero kugira umuntu ayimenye ategezwa kwegera Imana rimwe turashobora gucira urubanza tukavuga tuti ujya muntu yarambabaje kuko ntiyanteye intege ntiyandemesheje nivyo birababaza ariko burya ni vyiza yuko binashika kuko biguha intumbero y'Imana atari intumbero y'abana b'abantu mu majambo make baba ariko baragufasha kubagara gukuramo ibintu byose bishobora kuba bishusha n'ivy'abantu kugira ic'Imana gusa gisigare rero nico gituma n'ijambo ry'Imana tuvuga ngo muhezagira abansi banyu rero baranadufasha gukura no kubagara ibintu bitari ivyo kugira ya mbuto y'Imana ije habona rero nivyo ni wahura n'abantu bakubabaza nkuko nagerageje gushavuza uribye canke kumuhagarika mu buzima siko birarantera yego vraiment ndagerageze mugabo uko biri kose si bibi iyo bidushikiye bidufasha by'ukuri gukura ko amashami yapfuye gushiramwo gusa ikintu c'Imana casigaye kandi ico gituma batwambura imicafu bigatuma twegera Imana gura niyo bari c'Imana kirarama kitari c'Imana kiragenda hamwe iki yari c'Imana naco kirakura ku buryo uze gushimira abantu bose baba baguteye basa nk'abakubabaje ariko burya bagukuye ko ubwibone ko hari gihe twishushanya n'imbuto canke n'ingabire dufise cyane ivyo avuze nukuri hari gihe twishushanya n'ingabire mugabo nagomba kubatera intege ndabibutsa yuko hariyo n'ingabire iruta izindi iyo ngabire ntituyivukana mugabo umuntu ashobora kuyakira iyo ngabire nayo yitwa Yesu iyo Yesu aje mu bugingo bwacu nagomba kukubwira ni watuma za ngabire zose zifataniriza hamwe kugira ngo ziheshe Imana icubahiro Hatari yavuze ati ingabire izo mbuto si zacu ziriho kubw'Imana kandi yaziduhaye kubw'abandi nta giti kijya icamwa cyacu igiti kiribwa n'abandi uriho kugira ngo ubere umugisha abandi uriko uraturaba nuko hari umuntu yizeye imbuto yo gukora kamera uriko uratumva nuko hari umuntu yizeye ko muri we harimo imbuto yo gukora kamera yo gukora mikro ni uyu munsi hari ikintu ufise gishobora kuzotuma abandi hirya no hino bashobora gushika mu vyabo canke bakoreshwa ivy'agaheta rero Imana ibahezagire mufate umwanya wo gusenga ngo mbe Mana je wampamagariye iki mbe wampamagariye kwandika wampamagariye kuririmba wampamagariye kuvuga wampamagariye gukreya wampamagariye gucapa wampamagariye iki ni vyiza kuko iyo ukimenye niho utangura kubaho mwibuke
wibuke yuko icivugo cacu nibaho utaramenya ico wahamagariwe biragoye yuko ubaho. Imana ibahezagire, mugire umunsi mwiza, abandi mugire ijoro ryiza, tubibutsa yuko mushobora kudukurikira ku mashene yacu ya YouTube na Facebook zitwa kuri YouTube yitwa Baho Podcast, kuri Facebook nayo hakitwa Baho. Muraza kubona na nimero za telefone ngaha zo kuri WhatsApp mushobora kutwakurako canke mukadusigira message. Mwarahenzagiwe mugisha.